bacira abandi ubusa amashano abantu kumva ngo basigaye bagendeza hafi mu manza ngo umuntu araza mu rubanzi wawe ngo akaharira ishano we utabizi. Ngo ngiye kwirirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu kuba twumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Nido ry'amakuru karavugwa muri ino weekend kuri no wa gatandatu ingenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri 2025. Ikaze kuri mwese kuba twumviriza bari mu Burundi no bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Dore ingingo nkuru turaza kwibandaho cange turaza kugaruka muri kino kiganiro cyacu. Dutanguranye n'aka video gatoya ka Generali Guillaume Bunyoni yarahoze ari umushikiranganje wa mbere mu Burundi, yararongoye n'igipolisi ariko gushika uno mwanya kugeza ubu ngubu yararungitswe mwibohero rikuru rya Gitega aho yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye. Benshi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko harimo n'ibinyoma yagiye arabesherwa. Icyakora mu rubanza rwiwe haravuzwemo iby'amashano ndetse n'ibigendanye n'umupfumu. Uyu mupfumu kandi yarakomeje kugenda aravugwa no ku rupfu rwa Petero Nkurunziza, umuhisi yahoze aratwara Burundi. Kugeza ubu ikibazo cy'ishano kirakomeje kuvugwa mu bategetsi b'abarundi mu nyuma y'iko nanone uyu nguyu asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yeriteka Reverend Kurerewe nawe bivuga ko yiba yarahawe ishano ryo mu bwoko bw'isumu rikaba rimugejeje rikaba ryaramuvanye ngayi Burundi rikamushikana inayo mu gihugu ca Kenya kugira ngo yivurizeyo, ariko bigaca birananirana ndetse uno mwanya akaba ari karavurirwa muri Leta Zunze Ubumwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyine i Dubai. Kugeza ubu Generali Guillaume Bunyoni aka video yari ariko arigisha avuga ati hariko abantu bamwe bahereza abandi amashano, abandi bagakora ibitari byiza ngo bagiye kuronkamo ibyiza. Yaragize ati mwarabonye mu mashano cyangwa muri ibyo byose havamo rero guhezagirwa cyangwa se akavamo imigisha yihe. Yaragize ati Imana niyirema, Imana niyitanga, Imana nihezagira abantu, Imana niyo usenga ugaca waronka ibyo wifuza byose. Kugeza ubu ngubu rero uyu nguyu biboneka yuko yari ariko yigisha imbere y'abantu nyene, ariko gushika uno mwanya nawe ari ahantu hatari heza. Hari abantu bamaze gufata uyu nguyu Evariste Ndayishimiye nk'umutegetsi adashobotse cyangwa adasobanutse mu nyuma y'iko bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biradushikira ubwabyo ari ibintu biteye impungenge ndetse binateye akababaro ndetse n'akarenganyo cyane. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda birashikira bamwe mu basoda b'abarundi bararungitswe ku butaka bwa Kongo, ariko tumaze kugenda turamenya amakuru y'ababo. Turahojeje umuryango wa Caporal Chief Ndayikunda Regis aretse guhitanwa n'intambara ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Caporal Chief Ndayikunda Regis aravuka ku mutumba wa Mwura, zone Mugongo, komine Mugongo Manga, mu ntara ya Bujumbura. Urugore rwiwe ruri muri komine Rugombo ni mu ntara Cibitoke, arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 4 bakiri bato cyane, arabasize n'umutambukanyi wiwe. Nagahinda n'agashavu kenshi mu muryango wiwe kuko abasigiye irungu ritagira ingano ndetse n'agahinda gateye ubwoba n'inkeke nk'uko bigaragara ndetse nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu kandi turaza kugaruka ku bigendanye n'ibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bikomeje kugenda biradusumira ku bigendanye n'ayandi makuru akomeje kugenda aravugwa mu karere k'ibiyaga binini. Turagaruka ku bigendanye n'igisika ca Afrika y'Epfo kigiraga umurinzi wa Afrika cyasebejwe n'inyeshamba zo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko bigaragara cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda radusumira. Ku ruhande rwa MTSR barakomeje kwigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye ndetse hamaze gushyirwa ahabona ibigendanye n'ibikoresho. Uyu muhari wamaze kugenda ufata bidasanzwe ku buryo leta ya Kongo ikomeje gushimangira ko rero izozana izindi
ingufu ziremereye cyane nk'uko Bwana Tshisekedi aherutse kubitangaza avuga ati hazabaho kwihorera kudasanzwe, hazabaho ibishoboka byose. Ariko kugeza ubu abatari bakeya baremeza neza ko ibitwaro ndetse n'ibikoresho uyu muhari wa M23 wabashije kuba wufata ubwabyo biteye impungenge ndetse binateye inkeke ku ruhande rwa Kongo n'ibishobora kongera kwigabiza mu rugamba. Bivugwa ko muri Kivu y'Amajyepfo hari n'ibice bimwe bimwe byamaze kugenda birigarurirwa. Ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza ndetse mwana natwe 5 kuri 5, ikaze kuri mwe mubana natwe mu makuru tubandanya kwategura ndetse no kwashikiriza. Ndabaye ikaze mwese abatwumviriza muri mu Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari Ngozi, abari Cibitoke, abari no mu bindi bice bimwe bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abari mu ma province ndetse n'amakaritsiye amwe namwe, twizere ko muri amoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muherereye by'umwariko mu karere k'ibiyaga binini, turabahaye ikaze cyane. Abatwumviriza bari mu bihugu bibanyi tubahaye ikaze. Abari muri Kongo Kinshasa, muri Kongo Brazzaville, abari mu bice bimwe bimwe birimo nk'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, bari muri Tanzania, Kenya, Uganda ndetse abari muri Zambia ndetse na Zimbabwe, abari mu burengero bwa Afrika mu bihugu birimo nka za Nigeria, Burkina Faso ndetse na za Mali, mwese twizere ko mumeze neza. Uwiteka abahezagiye cyane kuba bandanya kutwumviriza mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda. Ndabahaye ikaze kandi kuri mwe bari ku mugabane w'Uburaya, mu bihugu bimwe na bimwe mu burengero bw'isi ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, mwese ndabahaye yamucana. Ari ubwa mbere se ngaha psonda kwanditse sabone kugiye cyaronga amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Psonda ko hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye. Turatanguranye n'aka video ka General Ariyo Guillaume Bunyoni yarahoze umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi, yarasubiriwe na Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Kugeza ubu ngubu yaragirijwe ibyaha bigiye bitandukanye birimo kugerageza kugandagura umutegetsi cyangwa umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, kugerageza kumutembagaza ku butegetsi, gutuma habo hibonekeza ibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe byagiye birebonekeza mu Burundi, birimo imigenderanire, ibura ry'isukari, ibura ry'ifumbire ndetse n'ibindi. Icyakora nanone nyine kuri General Ariyo Guillaume Bunyoni, nubwo atari we yaranzanye cyane, ariko reka ndamuvuge ko kugeza uno mwanya kuva yofungwa uko yasize ibintu bihagaze byarazambye kurushaho, kandi twa twiteze neza yuko ibintu bigiye guca birahinduka mu Burundi kuko bamwagirizaga ibyaha bigiye bitandukanye. Twabonaga yuko noneho ibintu bigiye guca birajya mu buryo cyangwa se ibintu bigiye guca birahinduka nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ibintu byarazambye ku buryo abanyagihugu b'Abarundi baca barifuza kuzongera baramubona cyangwa se bifuza kuzongera kumuronka agaca aragaruka muri bino bihe. Twatanguranye n'aka video kiwe rero, ariko aravuga yuko mu Burundi muri bino bihe abantu benshi bariko barakoresha amashano, abantu benshi bariko barahereza abandi amashano kugira ngo bagire ibyo bashikako, ariko kandi yasiguye neza yuko n'ubundi mu gutanga amashano cyangwa se mu kujya kurondera ibindi bintu bitari byiza bitanyuze mu nzira nziza, atamuhezagiro bitanga, atamugisha bitanga, ata kintu na kimwe cyiza bica biratanga. Yaravuze yuko rero muri cya gihe cyose Imana yaremaga ata muntu n'umwe wari uhari ngarebe rero uburyo yifashishaga, bityo ko Imana ari yerema ari nayitanga ibyo byose. Kugeza ubu ngubu kandi witegereje nyine ibiriko biraba mu Burundi, biraboneka yuko ubutegetsi bw'u Burundi bwuzuyemo abantu bariko barahereza abandi amashano. Dutanguriye ku rubanza rwiwe rwa General Ariyo Guillaume Bunyoni, nubwo rero rwashyizwe mu muhezo bigeze ku bigendanye n'umupfumu, harabasigura yuko n'ubundi hari umupfumu asanzwe arakorana cyane na General Major Variso Ndayishimiye, ndetse uyu mupfumu yoba yaragize uruhara ruremere cyane mu bigendanye no kuba rero ari we yatanze ishano, yaratembagaje ndetse yaranagandaguye umunsi Petero Nkurunziza. Uyu mupfumu rero byarageze aho ngaho rero nyine General Ariyo Guillaume Bunyoni nawe aca aramumenya
bamenya nk'uko bigaragara, ndetse ngo abategetsi bombi boje guhurirayo ibyaje kuzanamwo andi matata aremereye cyane, ariko kandi ibyo ni ibyabaye byaranarangiye, usibye ko n'ubundi tutobora guca turabigarukaho. Gushika no mwanya n'ubundi umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD mu Burundi uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo biraboneka yuko nawe akomeje kumererwa nabi, ndetse akomeje kuremba cyane, aho byemezwa ko yamaze guhabwa ishano rihuhwerewe mu muduga wiwe rizwi nk'isumu nk'uko biboneka. Ahangaha n'ubundi nibyo byatumye tugarukana karaka video ka General Guillaume Bunyoni avuga yuko hari abantu bamwe na bamwe bariko bahereza abandi amashano. Biraboneka neza yuko yarazi ukuri, ndetse yarazi neza ko no mu butegetsi bw'u Burundi harimo abantu bakoresha iryo shano. Kugeza ubu n'ubundi nta wundi mutegetsi cyangwa se undi muntu ari we wese avugwa cyangwa se agaruka kuri iki kibazo uretse umuntu bita General Neva n'umutangibukanyi we Angelina Ndayishimiye. Biraboneka yuko ari bo bariko baragarukaho cyane mu kuba borogize uruhara mu gutanga iryo shano. Kugeza ubu n'ubundi amakuru adushikira aravuga yuko abahinga mu by'ubuganga bagiye batandukanye b'i Dubai bariko baragerageza kongera kuraba uburyo rero General kureba uburyo rero nyine Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yo kongera gusubirana amagara meza, amagara mazima, ariko kandi nabamenyesheje ko amakuru twaronse asigura yuko uburozi bwotanzwe cyangwa iryo shano ryotanzwe rica ritarakwica vuba vuba cyane, aho rero bitegerezwa kuzajya rirakwica buke buke cyane, aho rero abari guhaye bazoca barabona inyishu mu kugaragaza neza yuko ataburozi bumaramo umuntu igihe kirekire cyane. Bitandukanye n'ibyashikiye uyu nguyu Petero Nkurunziza yoza aratwara Uburundi. Gushika ubu General Guillaume Bunyoni arazi neza yuko mu Burundi abategetsi bamwe bamwe bafise amashano bakorana n'abapfumu ku buryo nyine bagenda barahereza abandi amashano nk'uko bigaragara. Munyemerere ngaruke kandi kubikomeje kuvugwa cyane cyane kubigendanye n'igisoda c'u Burundi gikomeje kuburira abacyo, ndetse gikomeje kugenda kirahura n'ibibazo biremere cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu harakomeje kugaragara abantu bamwe bamwe bakomeje kugwa muri no ngwano. Ikibazo nuko batanarekuriwe kuba aby'umwariko bobona ibiziga by'ababo canga se ngo bajye mu kigandaro. Kuri uno mwanya turahojeje umuryango wa Caporal Chief Ndayikunda Regis arerutse nawe guhitanwa n'inkubiri y'amasasu ziri muri Republika Iharanira ya Kongo, aho rero abarundi bararungitswe ku bwinshi bakaba bariko baranapfira ku bwinshi. Caporal Chief Ndayikunda Regis aravuka ku mutumba wa Mwura, zone Mugongo, komine Mugongo Manga, mu ntara ya Bujumbura. Urugo rwiwe ruri muri komine Rugombo n'umara Cibitoke, arubatse akaba n'umuvyeyi w'abana bane bakiri bato bato cyane. Hirya yejo umuryango wa Caporal Chief Ndayikunda Regis wararonse itelefone ivuye mu gisirikare cy'u Burundi ibumenyesha ko rero uwabo yarahitanywe n'intambara ziri muri RDC. Igisirikare cyaramenyesheje umuryango wa Caporal Chief Ndayikunda Regis azoshingurwa mu ndwi iza, aho niho rero umuryango uzoshobora kubona ikiziga cy'uwabo nk'uko biboneka. Abajyango ba Caporal Chief Ndayikunda Regis baguye mu gahundwe kubera atagakuru bari barigeze bumva ko uwabo rero yapfuye. Ari rero hari haciye iminsi itari mike cyane uyu musirikare apfuye. Kunyegeza ko ibara ryaguye muri RDC nk'uko bigaragara mu ntumbero yo kunyegeza ko rero harapfuye abasuda benshi cyane cyane mu Burundi. Igisirikare kimaze indwi zibiri gishingura abasirikare baraguye muri RDC. Buri munsi harategurwa imiryango iramukiwe kuja guhamba ababo, akaba ariyo rero yonyine ihamagagwa ku munsi umwe. Igisoda kiragerageza guhamba imiryango iva kure na kure kugira ngo rero abahamba ntibamenyane gutyo abahejeje gushingura rero uwabo ntibagenda bazi nk'uko bigaragara cyangwa se ntibagenda bazi n'uko bangana, ndetse n'ibinatuma bamenyekana cyane. Nta muryango uri kuriwe kubona rero uwayo imbere
y'itariki yo kumuhamba keretse imiryango ifise abahambaye cane bazwi n'abakuru mu gisoda. Iyindi miryango yose ibona uwabo rero mu mwanya wo kumusezera. Ibi bisigura ko rero igisirikare kibitse rero kugeza ubu ngubu ibiziga bitari bike cyane by'abasirikare, ariko kandi imiryango ntibimenyeshwe kubera igihe cyo kumuhamba kiba kitaragera nk'uko biboneka. Ikindi kibabaje ni ingene imiryango ibuzwa rero kugandara ngo ntibiboneke ko rero hari abasoda b'u Burundi bariko barahonera muri Republika Iharanira Kongo. Igisoda kiratinya ko rero nko mu karere kamwe hashobora kubera ibigandaro byinshi bigatuma abarundi bamenya ko rero ibara ryaguye. Hari imiryango kandi itegekwa kugabanya ibitsigiri by'abazoja gushingura uwabo kugira ngo ababona rero ibiriko biraba ntibabe benshi cyane. Noneho rero haje benshi, hari abaca rero bavuga ngo erega muri iyi ndwi maze kwitaba ifumba y'abasoda baraguye muri RDC gatatu canke kane. Igisoda citeze ko mu kugabanya rero abitaba amaziko y'abasoda, abantu bazisanga rero bitavye amaziko menshi bazoba bake nk'uko bigaragara. Ariko kandi abasoda b'abarundi bariko barapfira iki? Nawe urashobora kuduhereza ibyumviro byawe muri commentaire mu kiganiro umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi canke umuvugizi wo kwivuna abansi mu gisoda c'u Burundi Brigadier General Gaspari Baratuza araherutse gutanga ntiyigeze ahoza imiryango y'abasoda. Yaranse kwemera ko rero abasoda b'u Burundi bariko barapfa ku bwinshi muri RDC, iyongera abesha ko rero abarundi bahagaze neza ku mapozisiyo bafise muri Kongo, mu gihe rero pozisiyo zose bari bafise muri Nord Kivu baraherutse kuzakwa, aho umurundi umwe yaratumenyesheje ko ata pozisiyo n'imwe basigaranye, zose bazatswe bagaca barahunga. Leta ya RDC ni kenshi isohora amatangazo yo gushimira abariko rero baragwana ku ruhande rwayo, ahandi igahoza ababuze yama rero ivuga abasoda bayo FARDC, abazarindo, abasadeke ndetse na MONUSCO. Nta na rimwe rero ivuga abasoda b'u Burundi, nta na rimwe ihoza u Burundi. Vuba ubuseruko bw'u Burundi muri ONU bwarafashe ijambo mu nama ya Conseil de sécurité ya ONU. Randre Sibomana yaraserukiye u Burundi, yaravuze ibihugu biriko biraburira abasoda muri RDC, ariko ntiyigeze avugamwe rero abasoda b'u Burundi. U Burundi burashobora kuba rero arico gihugu kimaze kubura abasoda benshi kandi gifise abasoda benshi bafashwe miri ku ruhande rw'abagwana, ku ruhande rwa FARDC, ariko nta numwe abanezwe. Abapfuye ntibavugwa na hamwe rero, abafashwe miri na Mutesiri ni umurengera, nta numwe rero abanezwe. Mu gihe kandi abakuru b'ibihugu nka Afrika y'Epfo bica rero binyarutsa kuvugana na Mutesiri ingene abasoda babyo bari kugwa bagataha. None ga yemwe abasoda bacu bariko rero barahona barazira iki mu ntambara? Atanumwe rero abanezwe. Barashaka bokora iki? Ninde azobazwa kano kamaramaza? Mbega burya rero umusoda apfiriye ku rugamba yarongitswemo rero mu mahanga aba ateye isoni. Kubera iki rero hatateguwe umunsi wo kunamira bano basoda bose bagategwa iteka? Kubera iki rero nawe yaguye muri Kongo? Nkuko byoma biragaragara rero abarundi barakomeje kugwa cyane muri kino gihugu ca Kongo, ariko kandi nibara riyemere cyane, ni ikibazo kiremere cyane. Turasaba leta y'u Burundi nkuko rero twosabye yuko yogira ikitangaza kubigendanye nibara ririko riragwira cyane abantu bariko baribaza ibigendanye n'urupfu, cyane urupfu ndetse n'ingwara z'abategetsi bamwe na bamwe mu Burundi. Variso Ndayishimiye agaca aza kugira icyo avuga ku bigendanye n'amagara atifashe neza. Turasaba yuko ngaha mu Burundi nanone bogira icyo batanga ndetse bonatanga inyishu ku biriko biraba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara, cyane ibiriko birashikira abategetsi nkuko bikomeza kugenda bigaragara, cyane n'abasoda
bararungitswe mu butaka bwa Kongo. Bivuga ko kandi intambara ikomeza gukomera ndetse none ikaba igiye gukomerera mu gice abarundi barimwo rero ni muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku bindi bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane ibigendanye n'urugamba rukomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera. Kugeza ubu igisirikare ca Afrika y'Epfo cyari mu bisirikare byita ko biremere cyane, binavuga yuko bize guhindura ibintu hano mu buseruko bwa Kongo. Kuba bizi baravuze yuko rero bafise n'ibikoresho bihagije, ariko igitangaje n'uburyo hariko hararabwa ingene abasoda ba Afrika y'Epfo ndetse nabo muri SADC bashobora kuronswa ibikoresho bihambaye. Afrika y'Epfo irakunze gukoresha ubuhangange bwayo muri diplomasi mu kwigira umurinzi wa Afrika ku rwego rw'isi, ariko impfu z'abasirikare bayo harugwa muri 13 burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo zerekanye ko idashobora kugaragaza igitinyiro no mu gikari cyayo nk'uko biboneka. Guverinoma ya Perezida Cyril Ramaphosa yarashatse kugerageza ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata icemezo gikomeye cyane cyo kugwanya ibikorwa bya Israel muri Gaza, kandi igaragaza ko rifise intego yo kurengera inyungu z'ibihugu bibiri mu nzira y'amajambere, cyane ko ariyo itahiwe rero kurongora G20 muri uyu mwaka. Ariko muri Afrika rero umuhate wayo wo kugaragaza ubuhangange bwayo waragiye ugaragaramo rero ubwiganze bw'amakosa rero mu myaka 10 iheze. Muri kino cyumweru muri Repubulika Iharanira ya Kongo inyeshamba za MTSR zarafashe igisagara ca Goma, umujyi munini cyane w'iburasirazuba, ni mu gihe kandi ingabo zigizwe n'ingabo za Afrika y'Epfo nizo mu bindi bihugu bibiri bigize SADC zari zarashinzwe mu guhagarika inyeshamba zagize igihombo kinini cyane, none zikaba zigoswe n'inyeshyamba za MTSR kandi nta ngamba zisobanutse zo guhasohoka zigaragara. Nkuko bikomeza kugenda bigaragara, Arielisi Lelaru Vaudlan, umujyanama mukuru kuri Afrika yunze ubumwe muri International Crisis Group, umuryango udaharanira inyungu ukora ubushakashatsi kandi gutanga inzira zo gukemura amakimbirane yitwaje intwaro, yarageze ati mu by'ukuri ni ikibazo ku gihagararo cya Afrika y'Epfo kuri uyu mugabane, aho rero guhuza ibihugu bya Afrika ibyabaye muri iki cyumweru byarateje amakimbirane hagati ya Ramaphosa na Perezida Kagame w'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, wavuga ko ari abayobozi babiri bakomeye cyane kuri uyu mugabane. Nk'uko rero iyi nkuru idukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ica irabisubiramo, aba bagabo bombi bagiye bavuguruzanya ku mbuga ngurukana bumenyi, aho Ramaphosa yashinjije Perezida Kagame gufatanya n'ingabo z'u Rwanda, aho yashinjije MTSR gufatanya n'ingabo z'u Rwanda mu gufata Goma ku ruhande rw'u Rwanda ruhakana gufasha MTSR ndetse rugatera utwatsi raporo zawoni zakomeje kurushyira mu majwi. Buri ruhande by'umwariko buri uko rero hadutse intambara burasirazuba bwa RDC, guverinoma y'u Rwanda aho gishinza igisirikare ca Kongo ndetse n'icya Afrika y'Epfo kwifatikanya n'imihari yitwara gisirikare irangamijwe imbere n'umuhari wa FDLR wakomeje kwica abatutsi muri Kongo, inyuma y'uko rero abawugize basize bakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Imyitwarire ya Afrika y'Epfo yagaragaje mu bibazo bya Kongo biravugwa ko rero yanateje umwiryane mu gihugu imbere. Amafoto yagaragaye rero yerekana umugaba w'ingabo za Afrika y'Epfo n'umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere bakina golfe, mu gihe ibintu byari bimeze nabi rero muri iki cyumweru yateje uburakari bw'abanyagihugu. Ishyaka RNC riri ku butegetsi ryaratakaje ubwiganze bwayo bwa mbere umwaka uheze mu myaka 30. Ihuriro riharanira demokarasi Democratic Alliance, umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa RNC muri guverinoma ihuriweho na Ramaphosa, ryamushinjije kudaha rero imyimenyerezo ikwiriye intwaro canga ibikoresho bihagije ingabo zoherejwe muri RDC. Kwa gatatu, Minisitiri w'Ingabo Angie Motshekga mu kiganiro n'abamenyeshamakuru
Ipetoriya yarahakanye amakuru avuga ko ingabo za Afrika y'Epfo muri Kongo zabuze ibikoresho canga zidafite amasasu canga ibyo kurya. Jackie Silias umuhanga mu bya politike akaba n'uwashinze ikigo c'ubushakashatsi ku mutekano ati gutakaza abasirikare ku rugamba rusa n'umuriro utazima kandi byahoze bisa naho rero ari bibi cyane. Ntabwo byumvikana uko ibyo bifatwa mu banyagihugu rusange nk'uko bigaragara. Kugeza ubu Afrika y'Epfo birasa naho iri mu gisebo kiremereye cyane, abasoda bayo bamaze kugenda barafatwa ku buryo budasanzwe nk'uko bigaragara, bakaba baragotewe n'umuhari wa MTS bari baravuze yuko baje kurandura ndetse no guhangana nawo muri 2023 2024 nk'uko byagaragaraga. Bashimire tugaruke mu kanya.